Mwaramutse mw'ijambo ryararishikijwe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye yahanuye imigwi itari miki y'abarundi na cane cane imigwi novuga y'abantu baza bahanura aba CNDD-FDD kugira ngo bakore neza bakorere abarundi muga muri iyo migwi yavyise guhanura yavyise gukebura je novuga ko kwari kubagiriza hariho umugwi umwe yibagiye gukebura ari we wa mugwi wa ba bantu umukuru wa Orico tuyitwa ngo ni ibi gangster aribo novuga ko abafukamye igihugu mu nda reka tumwumvirize. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Ikivugo cy'uyu mwaka twatoye kivuga kiti dukunde igihugu cacu kandi tugikundishe abandi. Ico civuko abarundi baracamana abadede bamana igihugu cyo gukunda Uburundi. Ico civugo ni igivugo kiri absurde. Gukunda igihugu si ibintu wigisha abantu. Igihugu je navuze yuko ari nka kumuvyeyi nkuko mubivuga. Umuntu akunda umuvyeyi atari ko yavyigishijwe, nta shuri ihari, nta isomo rihari, sinzi kubukikira muri fondamentale babishiramwo yuko wigisha umwana gukunda umuvyeyi. Ubwo n'urukundo naturellement igihugu wakivukiyemo. Igihugu gifitemo itongo, igihugu gifitemo amashure, igihugu uvuga ururimi rwaho, igihugu nta gifitemo passport na karanga muntu nibiki. C'est naturel. Nta bintu vyo kwigisha gukunda igihugu. Ivyo ni slogan z'abadedezi kugira ngo bazubaza abantu bakunda igihugu for what? Bakirongore it doesn't make sense. Gukunda igihugu bisigura iki? Ni slogan idafise sense. Kugikundisha ni hahandi nyene. Kugikundisha igihugu kenshi abantu bagikunda kujanye n'ingene cifashe. Ntabwo ugikunda ngo nukuvuga ku munwa. Umuntu w'umuturista je muramufata neza, umunyagihugu haje muramufata neza, umuntu ashonje muramugaburira. Igihugu iyo gifashe neza abene gihugu baragikunda naturellement abo muri ico gihugu, hanyuma abo hanze nabaza gikunda bijanye nuko cifashe ntibikunda bumvize amaslogan. Donc ni slogan y'abadede idafise sens. Igihugu kugikundisha nuko mutagitabagaza. Ukuntu abadede baba ariko bariba bica abanyaga abantu birukana abantu babakubita imijugujugu babitazamujeri hanyuma ngo ukunda igihugu bugikunda koma. Umuvyeyi agutoteza, umuvyeyi akonona, umuvyeyi akujya nabi, umuvyeyi atakugaburira, umuvyeyi atakwigisha, umuvyeyi akwiruka ko n'umujugujugu, uwo mukunda koma. So ivyo gukunda igihugu n'ukundisha igihugu vyose biri mu maboko y'abantu batwara ico gihugu. Abo bantu kutwaye igihugu bitwaye nabi, igihugu racanga. Abantu baza bikahakana ibihugu kenshi no kubera cyagitwawe nabi. Canke banka ubutegetsi buhari. Albert Einstein musobanuzi muri physique ugiye arihakanye ko ari umudagi kubera yavuga ati ibintu abadagi badukoresha nshaka kwitwa umuntu wo muri kiya gihugu. Ikosa ryari kuri Albert Einstein, il était victime si vous voulez. Ikosa ryari kubatwaye ubudagi ico gihe bafashe nabi abantu boko Einstein. So come on. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Nitwumve kandi dutegere ko iki cibare cacu atawundi tukigumirije, ntidukore nk'abacangero, twumve ko ari wacu kandi ari twebwe dutegerezwa kuhubaka nka kurya ibindi bihugu vyubatse wabo. Exactement. Mwebwe mufata igihugu nkumenga muri abacangero. Abadede wogira n'abacangero je mpora nibaza mwabagabo murafise ikindi gihugu muzojamo koko.
murashobora gufata igihugu mukagitabagaza mukacica mukaconona mu mpande zose, education mukayica, sante mukayica, amabara ntimuyubake, mugaca mutanga kuja kubaka inzu muri za Emira. Ese uziye nzu kubaka muri za Dubai ntiwoyubaka i Burundi omwe ugaha main d'oeuvre abarundi, mubaka ama factories, mutereze igihugu imbere kurya China zabigenjeje, kurya za Singapore zabigenjeje, umenga murafise ikindi gihugu, iyindi plan B muzohava mukoresha mu gihe muzoba muriko murasaza canke abana n'abuzukuru banyu, I don't know. Umenga abasendede n'abacangero hagiye nibaza kwanza kumenga ni n'abakoroni, ukuntu bafite abahugu abanyagihugu batoto bakabahohotera. Sinzi ko nigeze kwerekana kuri Facebook umuntu ya umusitanteri nyambara mu nyumba ko nyambara iki yagiye agatemesha agatema ngo ni muteme ibitoki kwibarabara. Eske muri abakoroni cyangwa muri abarundi? Come on. rimwe na rimwe ndategera incabwenge zifata nk'abacangero kuko abakoroni nivyo batwatiye. Urumva ngene atanguye gutuka abantu, incabwenge zifata nk'abacangero. Dayi incabwenge mufise nizihe? Ninde murundi afise prix Nobel? Ninde murundi afise afise a company muri Silicon Valley? Kiraza ko mutuka abantu, okay? Kiraza ko mutuka abantu, incabwenge zizubaka igihugu. Nta gihugu kishubakwa n'ibijuju. Ivyo byo kwibasira incabwenge n'ivyo vyishe ibihugu bitari bike. Ni naco tuma cyane nk'ibintu bavuga vya communism. Communism usanga uvuga ngo uciye ubwenge mwese mugome muri nk'inama. Muzobaza muri Cambodia ntuzoyere Khmer Rouge abantu bishe. Ngo ni incabwenge. Bagize imana ko igihugu cyo cyatangwe kureka varenga mu bihugu byinshi babigiye. So ibintu byo kuvuga ngo incabwenge mutuka abantu memwe kuba mutwara intama no zigozigera ko mamashi. Muzomenya gute ko mwakoze amakosa, muzomenya gute ko igihugu kitaragisubira inyuma cyangwa gisubira imbere, mudafite umuntu ashobora gukora imibare na mikeyi. Come on. Ariko mumenye ko nabijya bihugu mucambirwa benevyo aribo bavyubatse kera vyari bimeze nka twebwe. Bo kandi bwari kwakiza ngo abihugu bacambirwa aba nabo bana babo nta numwe yiga i Burundi. Je mumbwira aba bana babaga biga university i Burundi. Kubera iki umuntu aja kwipagasiriza mukamwirukako mukamutuka mukamucobogora mugana namwe banyu bari kwaja hanze. None bajya abana bawe ko nabonye baronse ama diplome muri za Saudi Arabia, muri Arabi mu Barabu, si gucambirwa. Puis nico tukora turabaza nyene Afrika, nico kibazo turiko turabaza. Ivyo bihugu nyene you are right vyameze nk'ivy'iwacu. Vyagenze gute ngo Afrika isigara inyuma? Qu'est-ce qui s'est passé? Biravuga ko Singapore nk'akaroro cyo cyari gikenye cyane ku buryo ahubwo ngo cyari gikora cyari kuri Malaysia irabirukana ati abantu b'ingogwa bigwa kure. Twarabonye revolution ya Chine mu misi independence, Afrika baronka independence na Chine ntabwo yari ikomeye. Bo ibihugu vyinshi après deuxième guerre mondiale novuga ko hari hegereje na independence y'u Burundi kuko umva hari nk'imyaka 20 komsa, ibihugu vyose vyari ku mavi. Mukaba vyose vyarazamutse. Afrika vyagendekeye gute? Cyo nico tukuba tubaza mu batwari b'abanyafrika. Bishobora gute ko bijya bihugu duriko turahurumbira vyameze nka twebwe mugabo twe twatadusubira hasi vyo bitari bizamuka. Vyaturushije leadership. Nico kintu tubuze ntidufise aba leader, murantu babafunu muza kwitungisha gusa no kuvuga ama discours, sino haro ama discours whenever uvuga buri munsi. Mugabo uwo kubaza projet de société mufise nayo. N'amasoroga gusa 2040 2060 darara ejo nakonekana abana bambaye ibishweka sinzana bariko baratukana kuri internet dudu bijyanye tukwiye kubidepasa impuzu n'ikintu gitsike kizimbutse. Ibihugu vyinshi ugiye no mu isoko no mwibarabara no muri eglise uti impuzu ndakinyobozi gukazambara kusanga impuzu atari kutabe impuzu atabaguse vraiment koma yego makizambije je nakonega ngo Burundi bwarevuriwe après 16 années abadede bari ku butegetsi batwavuga ngo bafite imigambi n'ibiki nenze ko hari ikintu ca evolution cahabaye me cyategisubira inyuma biteye ubwoba. So ubwo rutoki kwihereze ko ubwo rutoki kwitumbereze ko kutumbereza ko umuntu agiye kwishakishiriza abonye umuntu vyananiranye. Ivyo vyo kuja hanze c'est inévitable. Et d'ailleurs abadede nibo bonyene bashobora gutuka abantu bari kwaja hanze. Kandi bagatuka ku gihugu kiri mu nyuma, igihugu kiri nyuma ku isi yose. Imagine igihugu ca nyuma mu butunzi, ca mbere muri corruption, ca nyuma muri happiness index. Umuntu agisohotsemo nguramenje ngo guma ngaha tugiteza imbere. Mu gitenzi be gusa muca mu banyonga. Sahabu ko yatabafashe guteza imbere mamukoreye gute. Ababirigi benshi abarundi mu bava mu buri gaza gufasha muri 2010 komusa mwabageze gute. Nibihugu bihagaze neza, Chine turaje ko gihagaze neza. Ende gihagaze neza murabizi.
abantu baho baba bariko baratembera hirya no hino, abantu muri za Vancouver, muri za Londres, muri za Melbourne, muri za Sydney, murazi ivyo ndiko ndavuga. Abahindi, abashinwa bari kugura amazu, bari kuja mu mashuri, ku mashuri yose international students usanga aribo benshi. Sinumva ivyo bihugu bikomakomeye bihagaze neza ariko bituka abantu ngo muragiye muramenje. Muri Philippines ntabwo gihagaze neza nka China na Inde, mugabo kiruta Burundi inshuro nyinshi. Mugenda murabe GDP per capita cyangwa umuntu atema muri Philippines atubwire, ntabwo kingana no Burundi, ntabwo ari igihugu cy'igihimbire nk'ikirundi. Okay, sorry munyanganira rundi. Mugabo abantu baho usanga bariko baragenda, ahubwo baranankuraje bo bafite ngo overseas Filipino workers, baragenda hari abaja gukora nyine mu Warabu, ariko n'abandi baje mu bihugu bindi, na cyane cyane nk'abantu b'abanese. Uzogenda mu bitaro byose muri West uzosanga umufilipino umwe kuri bangahe ari umunese. Abantu bonyene abadeni bagomba batuka abantu ariko bigorewe, bagenda nk'abiruka nk'abahunga en principe. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu, ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira, zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cose afitiye uburenganzira atawandya wangura. Nta wanka rero ko nk'ibere rya nyina ngo nuko agwaye amahere. Bo uyu mugani nawe nta sense ufise. Okay, hari imigani kirundi yataye igihe. Iyi migani kirundi kumbure twaciye tutaramenya medicine, tutaramenya ubuvuzi. Bo je sindi umuganga, sinzi ko hari Dr. Mama hano munkurikira. Je nibaza ko hariho ingwara iyo zigwaye umuvyeyi bamuvuza ko yonsa umwana. Okay, muri izo nibaza ko nka sida iyo itariko irabatrete, nibaza ko umuvyeyi ayigwaye batamwemera ko yonsa umwana. Sinzi ko tuberculose yoba iri muri izo. Mugabo umuvyeyi yoba agwaye amahere kuyibere, amashira ari karasohoka, umukamubwira ngo onsa uwo mwana vyanka vyakunda, ngo kubera ngo atawanka nyina, ngo kubera gwaye amahere kwibere. Je nibaza ko utoba uri umuganga. Personnellement usibye n'ubuganga, meme hygiene, umuntu yo afise ihere kwibere hariko hasohoka amashira, nibaza ko umwana muha iboto ry'amata, sindi umuganga, umuvyeyi mukamuvuza amahere akize, kumbure umwana conka akagaruka konka. So Uburundi ni muri ivyo bihugu bivwa ya ngwara batarikura ko umuvyeyi ashobora konsa umwana. Kandi hariho n'izindi ngwara umuvyeyi wa yarikure konsa umwana mugabo adafise amonkwa, par exemple hama abavyeyi badafise amonkwa, sinzi ko ari iyindi ngwara canke ibiki, canke kubera malnutrition. Nico tumubona hari ntuzeyo hari amapudre yo kugaburira abana, hafi yose atamonkwa afise. Hari abavyeyi usanga ari nk'abasazi, nk'umuvyeyi afise nk'umwana vyawe n'umusazi, navyo bibaho. Umusazi akaba yigwa yirukanga kwibarabara nk'abadede nyene. Ucirondera uwundi muvyeyi akonsa uwo mwana canke bakamuha amankwa y'impene. Ivyo bibaho, ivyo birabaho. So hari n'umuvyeyi kumbure yoba agwaye ibisazi nyene akankonsa umwana n'amanyama. Mwebwe badende ko mumeze mwahugarura barundi banyama kugira mu bakeneshe ku nguvu. So ivyo vyagwa amahere vaho sende nta nubwo muri abavyeyi, mwebwe muri abantu babicanye. N'ubu turacabona abamenyeshamana canke abari mu mashirahamwe avuga ko adaharanira ivya politike bacigenza nk'uko umenga n'inderetsi z'umukoroni. Urumva ukuntu ko kwakiza abantu, ahubwo ni muri inderetsi z'umukoroni. Mwebwe nimwe muri kumutera musubiza igihugu inyuma, mugatuma tunaja no kuba bakoroni. Ko ndaraba abantu muri Cape Town bariko bakoroka ku mazu, ko barahunga polisi ko bafata kwera yo batafite ibyangombwa, baje bari desespere. Kirazira bwana niva gumukora mu nkovu aba banyagihugu bagowe kugeza hiyo, bamurerekeye icibare ciwe. Ivyo tukabibonera mu kugene aho gukebura abajejwe intwaro, ahubwo umengo bariko bararega ku mukoroni, nk'uko umengo aracafise ubutegetsi mu Burundi atabuhawe.
deja ivyo ngo barakebura babakebura nkande mwebwe ntimufise mudafise guverinoma mutazi gutwara nimuveho niyo nivuga ngo muza murakebura abarundi hamwe n'abandi ngo gukebura ubundi udafise ubutegetsi vaho umuntu aja ku butegetsi ari ukazi ivyo agiye gukora ntubwiye ngo aje gukebura muba mufise abakonseye ufise abakonseye bangahe abakonseye juridique abakonseye civile abakonseye militaire umuntu w'umunyagihugu ugomba kuja gukebura ibiki utazi ivyo uriko urakora ondoka bisaba twara abazifise ivyo bakora babikore ivyo byo ngo kebura bakebura nkande bagomba kubashingura kubatunga urutoka mu bakoze nabi ça c'est inévitable no mu bihugu biteye imbere nivyo nako nabwira nujya muhiza ariko aranyataka na hano turi igihugu kihagaze neza hari social welfare hari buri kintu leta tuyigomeza kwijisho bakoze ikintu mu newspaper baba bavuze bakoze ikintu aba journaliste baba basemereye abo muri parti de l'opposition basemera abo muri société civile abajeje kuraba abana abajeje kuraba abagore abajeje kuraba uyindi migwi y'abantu babonye hari ikintu batari satisfait baravuga ntabwo bari kubwira abakoroni bakubwira abatwara imikebuke abarundi abakatolika babwira koroni gute ko bavuga mu kirundi itangazo abepiskope basohoye mu kirundi iyo babwira abakoroni basura mu kibirigi basura mu kidagi basura sepa mu gifaransa mu congereza barisohoye mu kirundi badoma ku rutoki abadede okay ntabwo badoye ku rutoki babwira abadede yuko mutoteza ibibazo abanyagihugu ntabwo ari kubwira abakoroni ibintu byo ku deflecta iyo batumye urutoki batinya buri bintu bikoze nabi mugaca mutakuzana ibintu by'abakoroni nta yindi jambo mufise atari ubukoroni igihugu cishwe n'abadede abo bantu bica abantu abo bafunga abantu abo bantu batura ayo masoko abo bantu banyurije Chad n'abandi bantu bariko baranyuzwa mu Burundi abantu bariko bapfungwa mu Burundi bazira ubusa abantu baza batogwa mu nzuzi abantu babimba ubutare bakabushora abantu bahabwa ikawa ntibari amafaranga ifomi ntabwo itwagwa n'abazungu sepa abantu bimana ama permis de conduire abantu bimana imparatizi imodoka utabaye amafaranga abantu bimana ama passport bakagura abo n'abarundi s'abakoroni mu abadedema kiretse nibakoroni mushaka kuvuga abadede okay je cituma marandakara iyo abantu badashobora gukora igihugu aho kugira tereka turabe à l'interne ikintu tureko dukora neza baguma duma urutoki ku muntu bogi enemies umukoroni sekwa abakoroni bafite ibibazo biba hanze abazungu ntabwo bacitayeho cyane Afrika uburundi babyitaho for what bafite ibindi bariko barahangana navyo Europe irafite ibibazo vyinshi ibibazo sociale ibibazo vya culture wars nabo barafise ama division entre the left and the right barafise immigration problem ya immigration ntabwo barara badasinzire ngo mbega Burundi ntibazi niyo buri on the map ejo nako ndakora akavuyo ndiko natembera mpura n'umuntu kumva sinasize ama comment ndavuga invite tuvane mu Burundi ngo beshe ngo ni muri Asia nta n'umuntu azi yo buri localize so ibibazo abantu bafise nivyo barundi 100% ivyo bakora mu bivanemo uburi suko igihugu cyonye cyakolonizwe nivyo byo muri Asia muvuga byarabaye kolonize mukaba byaratepaje iyo stade ibintu abadede bakora ni kibi bakora kubera ari inkozi z'ikibi naturellement naho bihuriye n'abakoroni naho bihuriye n'abantu basemerera abasemera ahubwo wobo bariko baratabaza so ivyo bintu by'abakoroni mu bihagarike murabukunda igihugu twokizamura atari uko muzokwa muri ibi abakoroni koloni Okay, yavuze no ku mugambwe Iprona ntabwo nja kuvugira narabonye mukasi aracariho aja kuvugira reka dukometse mumenye ko uwo mugambwe CNDD-FDD uhurikiyemwo abarundi bose biyemeje guteza imbere igihugu CNDD abantu biyemeje guteza imbere igihugu sinze aho bari hari abantu bakunda kuvuga ngo CNDD twe turi babi ndabizi no muri kukuskasi bose bari babi n'abanaze kumbese bose bari babi icyo novuga abasendede niba hamwe beza nibahaseruke tubabone tubone mustanteri gouverneur ministre runaka kandi iyo umunsi yakoze neza iyo umuntu yakoze neza turabibona iyo ujya arindi kumana asemereye turabona tende kumana karasemerera tukabibona nous avons des yeux nous avons des oreilles iyo ntuzeye ninde kandi iyo ministre harundi muntu ministre katihabwa baciye bakura twarabona ko yakakora neza ona accepter ça so abo badede mufise ivyo mukora muzi gukora neza ni museruke tubabone ni mufate le devant muje imbere kukimureka mediocrité ikagoma domena mu gihugu muri harimo abeza ivyo bishoboka gute twebwe tonye ari imbere niwe tubona ko ari abaserukira no mwahisemo ati uyu niwe muhizi mu bahizi twese dufise tuje tubona ko abandi muri plus médiocre que lui sinon ni mu magomba kuja imbere mu kuvuga ati non reka dufate rovola nta kuntu muhavora umuntu atazi gutwaza imodoka muri mbuga harimo abashoferi beza so difficile à comprendre
mugabo murabona ko Aden ntabwo ari guteza imbere igihugu bien sûr imyaka 20 mumaze ku butegetsi nta kintu na kimwe cyatekije imbere yaba santé yaba education yaba infrastructure yaba communication hagati y'ibindi bihugu n'ibindi rien ni ya mbere kuva Uburundi bwikukira tubona umuntu w'umudokteur umuntu w'umwarimu umuntu w'umujije atakazi akaza gucuruza ibiyoba muri Kenya aza kurira inzu no kupanga isima guponda isima muri Saudi Arabia canke muri Middle East akaja gukura inzu y'umuntu w'umwarabu hariya ashobora no kuba atanasomye c'est la première fois de l'histoire du Burundi yahoje kumbira gute ko muri ko mwaje guteza imbere igihugu ntibishoboka ntivyumvikana ntazanze bivise muri abo barundi Eka kudutuma gatoki bana neva okay agatuma gatoka abadede ari kuvuga abarundi b'abadede bari mu mugambwe okay reka nikure musindimwe cyane incabwenge anko inifo abadede bafite ikibazo c'incabwenge none neva we nturi incabwenge we nturi wogiye gutwara ubundi utari incabwenge sinumva ko nukuntu bagomba incabwenge sinumva ko mushaka igihugu kibe nk'ikigo cya mediocre kandi abadede bazaba bamera nk'abakimeruje ukuntu buri munsi n'incabwenge none igihugu kitagira incabwenge ucakibeho gute mube ibintu by'ibitamanye n'umugenda muri I don't understand harimo abaciyumvira ko kugira bagire ubuzima bwiza ari ukurindira icyo umunyamahanga avuga canke ubuhanuzi bumuvuyeko bon sinzi abantu ariko aravuga pe abantu barindira icyo umunyamahanga avuga iki kuga iki eswe abantu okay kandi abahe challenge bantu mari kandi ndabahe challenge abantu muri entertainment abantu muri educate incabwenge mugende mushire Uburundi kuri Google muce mushiramo news mumbwire ama article angahe yasohotse ariko aravuga Uburundi kuri Google ugiye kuri Google washaka gushira news mugende kuri CNN mugende kuri MSSB okay ajya cyane y'abantu ze mugende kuri Fox News mugende kuri RFI mugende kuri BBC ntimuje muri BBC z'ikirundi muje kuri BBC World Service yo mu Cyongereza mugende kuri Radio Japan Deutsche Welle Deutsche Welle namaze imisi bari kwerekana Burundi burya no Burundi none bari kwerekana South Africa mugende donc ahantu news outlet yose musanzo muzi ikomeye murabe bari kuvuga Uburundi kangaye mugende murabe inama nshinga amateka zo muri Amerika Sena Australia UK USA Belgique n'ahandi baba bari kwaragira mu manama murabe umunsi kuri agenda du jour hariko Uburundi no for what mumenye ko akimuhana kaze mvura ihise kaza ataco gagikiza kira noneho muramaze no kubibona ko muri mwebwe harimwo abamaguru ari Burundi ariko agatima kari mu bukoroni pomba brema I don't understand ibintu byo kuguma widodone barundi je nibaza ko abadede babasuzuguye mu barundi abadede barabasuzugura okay kuko deje ndazi abarundi beshira majorité y'abarundi cyo ntitugishanye nizo mbonera kure naho bandi biyemera ko agatima kari hanze atari ko bakunda hanze ko hanze haragoye ari uko mu Burundi bidashoboka kuhaba none ahantu ata muntu numwe ahembwa umushahara umuhagije buri muntu wese aza kuja kurima ku mugoroba korora inkwavu kwirirwa aratakarana n'amase uwo nutagiye kwiba ibiturira n'ibiki aho hantu umuntu yohagomeza ko agatima gute amaguru aguma mu Burundi bwana neva kubera amaguru adashobora kuguruka yaba baba baragurutse baragiye by the way baba baragurutse baragiye mugabo kuna cyagaruka akora mu nkovu tukamenya ko kandi ko mu Burundi la majorité y'abakozi ari abakozi ba leta ni gucu cy'icommuniste socialiste sini wambaza aho ibintu byose c'est dans le main de l'État kugira ngo ronka akazi no kukorera leta so leta itaguhemvye neza itaguhemvye ngo ushobora gutunga famille wajya no gucuruza umurabatari wakateramwo ingorane urube hariya mu kagugara igitoro kikabura electricity kabura ntushobora no gukora twe wawe ntibishoboka wumva wose kushaka uwo muntu ukora yiki mu Burundi harimo mwebwe mwiba gusa hamwe n'abandi bakeyi b'ibintazi n'abandi badafite uko bari bubigenze niyo migwi itatu gusa ubundi wese abantu benshi n'ubu ubwana neva ugire experiment social experiment utangaze ku radio as a joke uti kuwa katanu hariho indege ishaka kujana abantu bose bifuza kuja hanze uhitamo igihugu ushaka naho ufata Afghanistan canke North Korea canke Cuba abarundi canke Russia Iran Iraq abarundi Yemen abarundi South Sudan abarundi bakene kuva mu Burundi umuntu wese w'umurundi uba afise icifuzo cyuko ico mukura muri ico gihugu iyo ni foto ry'abande ni foto y'abadede bari ku butegetsi encore une fois dans l'histoire aho abarundi bize bafise za licence bafise za experience au travail bifuza kugenda batazi yo bagiye
bifuza kuja guhera Asia basi imyaka 30 40 50. Iyo ni kosa rya Dede mwananiwe no gutunganya igihugu nkuko ibindi bihugu bitunganya abantu bakagenda bitonze. Urabe nge yayo bari korana muri za South Africa n'ahandi niho womenye yuko Uburundi mufashe nabi kandi abarundi bari ko barariha the ultimate price. uwo ubuzima bunaniye baca bigira mu bakoroni nk'abagiye iwabo. Ubuzima banane ko mwabananije wewe vuga uti uwo tunanije aca yigira. Ntabwo bagiye nk'abagiye iwabo bwana Neva, ntabwo bagiye nk'abagiye iwabo. Okay, ugiye iwabo ntasaba visa, ugiye iwabo ntagenda aratemagurwa, ugiye iwabo no bagenda nk'abagiye kuberabera. Before itize iyo terme je mvuga ko ubu ukuva mu Burundi ukaja hanze je novuga ko bari kuberabera ntivyoroshe na gatoyi, ntivyoroshe. Urana muri Afrika y'aba Kenya y'aba Zambia y'aba South Africa ntibakidushaka, baho muri Dubai numva n'abandi batangiye gukoroka bapfa mugabo nubwo batopfuye bakora akazi k'uburetwa ni nk'abacakara. Bo muri Saudi Arabia hose ndahavuze n'ubucakara bumwe butagira uko bungana, ntivyumvikana kwanza ko muri iyi siècle hamwe abantu bariko bakujya bajya abagore bacu babaye mu Barabo. It doesn't make sense. Je nisha ngandi I can't believe ko ndiko ndaraba histoire de cette manière. Mugabo on ne peut rien faire. Bo abo bajiburana naho ni kwakundi nyene. Iyo ugiye nk'impunzi bifata imyaka n'imyaka kugira ngo bakwemerere usamba umengora umusumu umengora umubandi werwe umengora umukriminere wigurisigura navyo ukagira Imana babiguhaye haheze igihe kirekire. Uko ugiyeyo kose ugiye mu bihugu vy'Uburayi siho wavukiye, ururimi kumbure nturuzi, nubwo uruzi nturuzi kuri standard yago. Ivyo bintu migisha Burundi n'ubusushitse hanze bakugata ivyo tari abantu muri pubere ugitanagiye n'umuntu akibona ni nonsense. Nta kintu abafise ca diplome n'abafise experience. Abari umuganga azi gukoresha gusa iki testoscope atigeze akora ku kindi kintu. Bo n'ugize Imana dude kuja hanze ni nko kwiyahura muri iyi misi, ni nko kwiroha, ni nko kuberabera yabuze yaja kuca bakora mu nkovu ngo uca bigira hanze nk'abagiye nkuko biroroshe. Mwebwe muri ku butegetsi biraborohera kubera iki murabazi mufite ama diplome ama passport y'abadiplomate, mufite amafaranga menshi, umwana umuriza indege akabaragiye usuye ko naho nyene bagire ngo habe vyo bagora kubera bon abazungu baracugaye mu dantureka. So reka kukindaga abarundi bwana Neva, reka kukindaga abarundi iyo uriko urabumviza mfe turumva ikigongwe. Urumva ikigongwe kumva umukuru w'igihugu atumvira ikigongwe abarundi ayo bagowe birabaje cyane kazara bakindaga. Ico nico kimenyetso ko hari abarundi babohowe imigozi y'ubukoroni ariko agatima kagaguma kari mu bukoroni. N'ubu hariho abaguma babona ko Uburundi ari cibare c'abakoroni baraririye mbere. Okay, izuka ratangiye kuduga. Voilà, nguyu mu president wanyu arayama kuri stade avuga amajambo aronse na occasion yo kwandika ijambo scripted ariko asoma kuri teleprompter nta kindi yokora atari gutuka abarundi kuva mu ntango. Bon sinahere mu ntango mugabo jaho nahereye ariko atuka abarundi egize katolike amashira hamwe abanyagihugu abantu bize abariko baje gukogwa hanze. Ibi bintu abadede bariko basuzugura abarundi kandi barundi bondekeze nizere ko muri ko muravyumva kuri kino ndibaza ko kameme ariko baradufasha gusemerera kuko bariko berekana bati igihugu twaragitabagaje mugabo n'umuntu agize ati reka nje kwigwanaho nawe uri umumenja nawe uri umucakara nawe uri umukoroni ku gihugu batabagaje. Nakubwiye ko n'ibihugu biri bizima bareka abantu babakigena bakisumira hanyuma baronse bakagaruka bashimye bakagaruka abadashatse bakagumayo nta kintu babatwaye igihugu c'u Burundi. Uri kwataka abantu baja kwipagasira bagutwaye iki bakwagaganije he? Et d'ailleurs mu abadede muragenda babwire iyi immigration je novuga ko yari ico bita pressure release valve sinzi ko bagita mu Gifaransa. Kijya kantu iyo iki container kirimwo gaze nyinshi harimo pressure nyinshi kaza kariyugurura kugira ngo gaze pressure isohoke ntigave gaturika. Donc kujya kuntu umuntu yabona bikomeye ati bon ndigire muri Dubai, ndigiye muri Saudi Arabia, ndigiye muri Cape Town, ndigiye muri Nairobi, ako kavalve kazibiye pressure iraba nyinshi kagaturika. So abarundi uko imbibe ahubwo zitazugarwa niko pressure zo kwikoncentra ahindane mu gihugu bakavuga bati enough is enough, asesetase turabirambewe. Ari navyo kwanza message abazuru ariko batanga muri South Africa baba bati mu abanyafrika mwe genda mu bihugu vy'iwanyu mu bifixe
uko bifikisa ni ugukuraho aba badictateur, ni ugukuraho aba bakakistokrate, ni ugukuraho aba bantu bacicaye ko bakijya nabi batagiteza imbere. Time will come. Umwanya wanyu uzoshika, nimukomeze muducumita hagati mu nda, nimukomeze mudukorakora, muzotubona. Azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Sawa, mugi musi mwiza.